GM Films, God of Films, double favor without limits. GM Films, good news films, double favor without limits. Simabukuwa icho wabubikije simabukuwa icho wabubikije ubikije neza uyiguhane inyungu nabi uyiguhane inyungu ivyo vyose n'ingaruka. Gira ndakubwire yuko Imana yampezagije umuntu mu minsi iza dushobora kurushinga akeneye ibintu birebire, n'umuntu ari seriye cyane, umuntu atuje twiganye ko iminsi myinshi cyane. Rero nashaka ndabikumenyesha yuko mu minsi iza ibintu bizogenda neza. Sora aho wabanje guhicisha hirya no hino winjira mu vya Noriya unsomesha aho uri kuransomesha kugira ushobore kuronka ingene unganiriza iyo nkuru yawe. Hey, jewe nta ngorane ariko numva binteye ikibazo. Sora ubwo ntubwire unzanire mwene wabo na Lazaro. Lazaro wahe? Lazaro wo muri Bibiliya yavuzwe n'isi kamumenya umukene ruhebwa. Bibiliya yarinze itanga ko nakarorero n'isi ikabimenya. Senge erega kumbe rero nta makuru ufise, kumbe rero Bibiliya ntuyisoma neza. None amakuru ya Lazaro wewe ntayuzi yuko nubwo yarakenye yarangirije mu gikiriza kwa Aburahamu ku buryo bwaho wa mutunzi yifuza gushika aho Lazaro ari bitakunda hakagera n'igihe amusaba. Sora uza gusigura murorera genda numvise. Uramutse azobona kugabanje gayeme. None uyu wewe nzomushirahe? Noriya nararose iyo ndamujana, ubu nawe ndamujana ndamurondera muri Kongo. Ndamunyegeza abo bakene abana banje kamana. Aho usanga gwagiye rutazi n'ivyo ruriko rurondera, ugasanga afatanye n'umuntu watazi niyava niyaje. Je rero nduba mu buzima ta mwana wanje yoja kurongorwa mu rugo rukenye kuko birababaza biravuna. Narabibonye yo. Ico nashaka yuko tuganira umwanya umwe nticari gikwiriye, ariko kandi ni ngombwa yuko ndakikubwira kugira ngo gitoreke umuti.
jewe naciye kuri alimentation kwa Diodone ndaciye ndahasanga umugore wiwe niwe ariko arakora ariko nta kibi cari kinjanye kwa Ruramukanya kuko n'abantu tuzinanye twabanye tumenyeranye ayo amburiye anuka kandi akanuka kumpora ibintu nibiki natangajwe n'ukuntu anuka ambwira ngo jewe na wewe nitwe dutumye urugo rwiwe rudatekana arakurega yuko wewe ngo uri kugendana n'umugabo wiwe hanyuma ngo bigatuma urugo rwiwe rudatekana je nagira ndagusaba ikintu ni haba hari ikintu na kimwe relation nimwe yo biri hagati yawe na Diodone yotuma rujya rugo rudatekanirwa nukuri bino bintu sinari nkwiye kubikubwira ariko nabaye oblige ndakwinginze umfashe kino kintu sinsubira kucumva kuko n'igitutsi ni niceye kubyonzi ahantu hose turi twategerezwa kuba baryosha buzima ahubwo nitwe twategerezwa gutuma abantu banezerwa abantu bakanezerwa na existence yacu ku isi ariko ntitubeho kugira ngo tubangamire abandi rero sinkunda kubaho numva yuko ari umuntu umengo presence yanje existence yanje irikira mubangamira ndakwinginze kora ibishoboka kino kintu sinsubire vraiment kucumva edare ntaco numva none bigenda gute kubera kimwe gumana na Diodone kandi uzi yuko yubatse undi muntu kugira ngo urugo rwiwe rugira ikibazo ndakubwirega mwananje ujya mugore arafise ingorane kandi ndatahuye neza ko afise complexe d'infériorité ikindi naco n'umuyiretre none gahiwe je nzokora ikintu ciwawe gute tudagikoranye na Diodone twakuvyaranye ikimbabaje nuko yahitanye ibibazo akabibwira ubutariwe kubera ni gute umwana nka wewe umwana wo mu muryango mbese n'abana biwe yavyaye bari muri rujya rugo jewe biri hagati ya je nabo ko nabibabwira ikinyereka ko ari umuyiretse ikinyereka ko ari umuntu adafise conscience professionnelle nuko yahitanye ibibazo biri muri twebwe nyene akabizana akabibwira umwana none yabikubwiye ngo umufashe ikibazo gitegezwe gutora Diodone na jewe kandi niyihangane yiyakire disipe tutaraheza kutunganya ivyawe turacari kumwe na Diodone sizoreka kumuhamagara afise ingorane sizoreka kumuhamagara kugira ngo atunganye uburere bwawe ibikunda niyakire erego kuri gushirira mu kuyaga kandi kurondera umubano mwiza si ntambara y'amaboko ahubwo no gukoresha ubwenge rega n'igitutsi kumuntu akuze edahira abantu bakuze nka mwebwe abo babona muri ko murashwana vraiment ngo umuntu mupfa umugabo Nukuri n'iceye gikomeye rero nagira ndagusabe kora ibishoboka byose kandi ikintu kimwe bibagira King Sabbas ntiyarakwiye gutuma barara batajyamye barara badasinziriye babura umutekano kuko Jevre Imana arampezagiye yarampaye ntaco ndayirega nibatekanirwe jewe ndamahoro ariko gusa ndagutumye kandi ndakuvuniye kagoye s'il te plaît bino bintu geragezi urabe ingene ukoresha ubwenge bwawe bwose kuburyo ukalma ino situation ujya mugore nari nsanzwe nzi ko agoye ariko sinkeneye kuguma numva izo nduru en plus ara ma reproche akugana mwana ico ndiko ndaharanira samatungo oya jewe ndiko ndaharanira umunezero utigeze uronka affection utigeze uronka ndayikuzanire uyibemwo ube mu munezero ube mu mahoro atuje ibisigaye ndi prête yo gukora icyo cyose kugira ngo uba amahoro reka ngende nibaza ko tuzobandanya tuvugana ariko iki ugerageze uburyo bwose bushoboka ugikorereko dushaka amahoro dushaka umutekano dushaka umwumvikano dushaka ubumwe ndakumva cyane ubwira ukuze kandi yumva ntabwo ahogora ngiye kubikora
mwituze ntangere no mu bwenge bwinshi ahubwo reka ndaguherekeze akubahuka akabwira ivyo dupfa akabibwira umwana King Sabbas ucyo mugore arakomeye akamubarira byose umwana gushikana hatuntura nicyo catumye nanje mva hasi ndagenda kumutuka no kumwihaniza azasubire ariko Gaive urya mugore arafise ico yishimiye Senge iyi ntambara iragoye nubwo ubona wayishoyemwo amaboko n'amaguru Nukuri iyi ntambara ntayo woshobora gutsinda ni woyishobora ntivyokunda erega iyi ntambara arafise mweneyo kandi mweneyo niwe wenyene wo kuyitsinda we ntayo woshobora ego Nukuri negenda kubwira iki kintu bugiye intambwe izi zibiri ziriko zirakakana kubw'umuhigo nta kintu kimwe gishobora kuzibangurukanya atari intare yonyene rudende none Gasinga genda kubaza kubona twe turiko turatawakuba siko twe nawe gusa turi babiri ubona Dieudonne karakora iki ubona ikintu wovuga ngo ariko arakora ari ikihe ariko aradufasha kweri araharicaye aradibamye erega Dieudonne uyu mwana aramuzi ko ari wiwe yaramubonye habe no kuvuga ati reka ndabivuge mu muryango ndamushire mu bandi bana ndamupresente madame amumenye abana bamumenye n'umwana agire ahabarizwa haje mu bandi bana Senge mve ndakubwire wowe ujya mugore ntusubire kumuyishira ko ngo munavugane nawe koresha ubwenge dukoresha ubwenge wewe ni wekere Dieudonne siko muganire bucece abanza mwandikishe hanyuma acha mu present mbenda kubaze Gasenge King siwe mwana wa mbere wawe kuri Dieudonne siwe wa mbere nene bumva hajya zoshaba samuragwa burya zaba mukuru w'abandi bana kukurumva niwe mukuru azoshaba samuragwa burya amaherezo zosanga ujya mugore afukamiye umuhungu wawe nazo afukamiye wewe dukoreshe ubwenge mu mutwe kandi byose bikore bucece bazi kumumuye urampumuye amaso uzi ko ngiye kubwira Dieudonne akamwandikisha kugira ngo nawe azotorane mu bandi neza nabagira uburenganzira nk'ubwo abandi bana bari mu rugo ujya mugabo aratse ubwenge kandi usanga ivya kwepa sha wewe uretse gusa nzogikorerako naho ariko aravuga ngo wazondiza ahubwo nibagiye kurira Diva ni sawa? Ni sawa? Mbigenze gute uyu munsi twicarane ndamutse n'undamutse. Tuganire. Okay. Kuri kose. Hari ibintu maze mu minsi ako byane kwihangana. Uri kutuka abantu. Uri mupfasi nakuze utabiye kuzugenda tukana. Witeka pour une fois. Nasoni. Natutse bande? Mama King Sabbas na Sabbas. Ngibarabara. Yeba ntafata kugwaye mu mutwe. Utangajwe niki? Ku King Sabbas. Nivyo byatumye unyisharika ngaha. Cyane gose. Natutse King Sabbas na Dorcas. Kumbe ya makuru yarakugezeho. Utabaye bwirengagize. Utabaye bwigirishe. Igituma ndabatukana cuze. Ariko mugana ivyo. Urakanagaye uzanye King Sabbas ngo n'umukozi wo mu gikoni. Ndabiraba ndahora hada shize n'imisi ingahe
ngo umujanye ngo kugudandariza ufata umukozi nari nahasize mu muryango uramwirukana ngo numusuma kumba ahubwo ni mitwe wakinye uhashira umuhungu wawe kumbe bige byose warubize yuko uyu ari umuhungu wawe okay ndatahuye papa diva ngoma ndakubwira kumbwira ko natutse King Sabbas kumbwira ko natutse nyina Dorcas ivyo ntaho binshitsa nta nico bingira ahubwo gusa ngoma ndakubwira mbega ko dufise abandi bana ko nta n'umusura atahumbaza ati mbega diva merewe gute Kentine yiriwe gute nakayiriwe gute mugubu rero hagezweho King Sabbas wasigurira impamvu niwe mwana dufise wa nyene niwe mwana ufise wa nyene mu bana bose ufise ngaho ndakubwira usare wenyene abana bakuremo kandi nimba bigeze ngaha bigeze ahabiri uyu munsi King Sabbas ahari ni wamuzanye byakuvuyeko n'inyifato yawe waje kuba kutazishaka kuzanye kada kwose nimba wibuka kuko avuga cyane kenshi nibiyumvira mbega King Sabbas yavutse haize imyaka ingahe turi kumwe imyaka ingahe wari waje kura amatara wari waje ku iwanyu nta byari bihari King Sabbas wowe wibatse igihe yavukiye canke basi diva igihe yavukiye imyaka tumaranye tutari ngumba kuvutsa ukira umugeni waruguta sinigeze mena ubugeni bwawe sidimba nawe kumuke wamiruko erega mama diva iyo mba ntakome ntiha amahoro banagwa yavese meruka neza kubona intwengo yawe n'amaso arabaneza uvuga neza nkikuresha ariko umunsi w'urubanza umunsi w'ubugeni wakwisa karenge ngo rabushitsemo washitse mu ruke mu nyubako nk'iyo mera kubwira abagore nkawe niyo bujuje abagabo mu bare niyo bujuje abagabo mu bitaro nta mahoro baronka n'umukazi bashitse barasinziye winkawe ubona ko kuno shika shitari wewe hanyuma ngo amahoro niwe yiwujije uje n'umuntu wawe umunsi uzomenya kunuma ukamenya kuri umukenyezi ukuba ntuteranya abana ngo bashiremo amacakubiri uzokubaka neza nanzo kwira umugabo je nturamenya ko umugabo wawe Simabugua icho wabubikiche Mike fatiye ku ntaye yawe ndumva nagushimiye mwivuye ku mutima nongera kandi nshimira na King Sabbas ku uyu mwanya yaduhaye turabashimiye mwibyimva mutima Imana ibahezagire cyane Deni nibaze ko nakoze ico nategerezwa gukora rero wumva amahoro burya guhinduka birashoboka ariko biterwa n'ico umuntu yahisemo Imana yaduhaye ubwenge kugira ngo bikunde ko tugira amahitamo na cyane cyane amahitamo meza ariko umuntu wese ni wategerezwa kwicagurira cyangwa guhitamo inzira jana yaba inzira nziza canke yaba inzira mbi ariko ibibazo vyose Imana bitoreye umuti muri Kristo Yesu uwemeye kumwizera rero n'uwemeye kumukurikira agira amahoro kuko Kristo niwe amahoro agirirwa ubuntu kuko hari ubuntu yaje atuzaniye hanyuma iyo uhisemwo naho inzira mbi navyo biva kuri wewe ariko ikintu cyose dutegerezwa kumenya nuko muri ino si nta kintu na kimwe umuntu akora ngo ntikizane ingaruka izo ngaruka zishobora kuba nziza izo ngaruka zishobora kuba mbi bivanye n'amahitamo wowe nyene wagize kuko ubuzima buguha ico wabubikije rero ikintu kimwe nokora numva rakugukeza novuga ngo simba imanga simba urupfu kuko Imana iragutabaye kuhungiye muri Kristo wemeye guhindura ubuzima nibaza yuko uzobona itandukaniro rinini cyane rizoba rihari hagati y'ubuzima uzobamwo
kuva igihe wemeye kwakira amahoro ariwe Kristo n'igihe utari bwamwakire uri mu vyawe by'isi. Nagenda kugahantise ugiye kugira umutekano n'amahoro utahorana, hanyuma n'ubuzima bwawe urumva ko buzoryoha kuruta. Hama Mike, ndakushimira cyane ugira kandi wakoze cyane nawe. Erega iki ni igikorwa kidasanzwe wakoze, kuko ahantu tuba mu bisanzwe twategerezwa kugerageza kugira ngo badukikije canke ababanyi banezerezwe no kubana natwe. Ntituba abantu babangamira abandi, ahubwo tuba abantu batuma imisi yose umuntu atwenga, umuntu anezerwa, akamenya yuko Imana ihari, akabona ubukuru bw'Imana yo yaremye umuntu. Rero Imana ibahezagire cyane. Wewe nibaza ko twofata umwanya tukazoganira, tukaja kuri eglise cyangwa ahandi hantu hatekanye, tukaganira ukanshingira intaye kuruta, ariko kandi tugasenga, tugafata umwanya wo gusenga, nkana kugira inama nkaguhanura, ariko nagira ndakubwire ngo ayo mahitamo yawe ni meza. Ama King Sabbas baje gushimira kwanza kuri kano kanya waduhaye, wagize ikintu kinini utumarira cyane konge kuduha n'umwanya tukicara mufise ama programme yanyu mwamwishe tutomenya ingerangana. Rero kuri kuno rukundo wasubiye kutwereka nibwo watunzanye no muvandimwe Deni, ikirenge kuri ivyo maro yaho wankuye ngaca ndabana situation baherereyemo, niyo mpamvu nifuje yuko ushaka kumufasha ukamurera nkuko je wankubinkoreye. Mike, niyo mpamvu nama nakubwiye fasha kuko wafashijwe. Iyo ufashije umuntu agenda agafasha ubundi, noneho abantu bagakomeza kubaho babona kugira neza kw'Imana hagati muri bo. Rero wakoze ikintu gikomeye, hanyuma ibyo sivyo wenda kunsaba, ibyo sivyo wenda kunsaba. Iyo c'est comme mon devoir. Wumve yuko ibi nzobikora Deni, humura nzokuba hafi kandi nakubwiye yuko bizogenda neza kuko wamaze kugira amahitamo meza. Hama murazi yuko nababwiye yuko mfise uwundi muntu tuzakuganira, ndabona ari karampamagara. Rero munyemerere nce mbanza ndamwitabe, nibaza mwebwe ko tuzobandanya tuganira. Wewe contact yawe deja ndayifise, tuzofata programme yo guhura tuganire umwanya wiyaguye, dusenga umwanya wiyaguye. Imana ibahezagire mubandanye kugira n'umunsi mwiza. Mwakoze cyane. Okay. Mbediya wazanywe n'iki mu muryango iwacu, ariko abakozi b'Imana biki gihe uza wigirisha ngo umukozi w'Imana uri umukozi w'Imana, kumbe waje guteranya abana banje
mukama dusenga narumiwe. Uratse ibintu wewe wabwiye Solange wewe. Abakozi b'Imana bikigiye nuko mumeze. Uza guteranya abana. Urumva ibintu wabariye abana Nukuri. Ukabwira Solange yuko ngo Yvette ngo yagiye ngo kumupfumo. Ndumigwa neza na neza ni isaha sindatora ubwenge. Nta soni. Aho usanga ari bimwe mwaba mwivugisha ngo mweretswe ngo mwavugishijwe. Uza kunyambikira ibara umwana. Aje ubona Yvette yoshora kugenda ngo agiye ngo kurogesha ngo bavukana. Erega baje baravukana namarasamwe. Wabuza humenera uza kuvuga ibintu bitagira akamaro. Nta soni. Nguru umukozi w'Imana sinze sure gasanga ari ukumeze sinze subire kukubona ukikamika karenge hajya mu rugi wanje. Uragomba ugumiye waruri n'ubundi mbona atani inyungu za kuvuga amajambo wishakiye za guteranya abana banje. Mama Chris mbabarire cyane sinje umuryango wanyu kubateranya. Byabaye ngombwa ko ndibwira Solange kuko numvise ko bagomba kuja kubana Yvette muri ge bisigisi yabasigiye. Nawe urabajejwe. Mama Chris birakomeye ntivyari vyoroshe. Reka basi siyumviriritse. Nta makuru ufise hubwo. Heko kweli ukanjana ku mupfumu wa Desa. Siko umupfumu w'imbura kimazi atakena kimwe ashoboye. Siko nkamubwira ati nyangariza mwene wacu Solange. Amafaranga yanje akajya atakena kimwe ashoboye. Ndakubwire amafaranga je sishobora kuyaheba. Sikikunda. None je naragiye nsanga yaromotse ya Yvette aje mu bapfumu. Dia. Mbabarira. Tugende. hanyuma Nukuri nanezerewe cyane numvise mu nteye akamo mumbwira yuko mwifuza yuko twakwicarana tukayaga. Urazi yuko nari ndabakumbuye cyane, hari haheze igihe kinini tutabonana atawuyaga n'ubundi. Rero byaranezereye cyane, ariko baramaze ngo ubunyegeri buyagira kwigufa naho tutari ubunyegeri muri cyo bakiza ariko twotuma ko icyo dufungura canke icyo tunwa. Ndakubwiye ko dushonje canke tunyotewe, naho twobikenera twovyigurira amahera turayafise sivyo? Ko wa mugabo uri umuti wameye uragiye hari yahanye n'inda n'indesho uribonye ubutuza buravyimbye urakakamye umusore w'ibogare uraje uribagiye ico twara turi kuri wowe uraje ngire dusorore benda kubaza ikibazo kimwe turinze tuguhamagara ngahanye niko tutari dufite cyo tukuzimana utuzimana nkandi. Anyway ivyo je ntibiranandaba, ariko hari ikintu nyamukuru cyatumye tuguhamagara ngaha ntituri ngaho kugira ngo dutwenge ngo dutebure nta n'umwe yadufise. Ubwa mbere na mbere wara twivye ubutuzi bw'ubujyango ubwo warabutwaye none nimaziki ibintu nibiza hama bakagenda amatukoro nk'ibindi ego waratwivye hama rero ugira wibagize yuko wakwivye takuruta kandi wabaye nyambwa ntabanyanka ivyo bizi vyovyo. Anyway ivyo sivyo byanatumye mbere dukoranya ngaha nibisanzwe. Umviriza ibintu mwene rigashatani ry'umugore muri ko murategura byo kuza guhengeka kuri mutama wacu ukaza ukajandajanda mu butuzi bwa mutama waraburiye bwara kuryohe ubukeneye ugerero bwicaye neza ubugemwo uri kuradiba ataho wamira. Umviriza aho rero aho no hazo bageze ko natwe tukwereka isura yacu y'ukuri tari twitezeko kandi akubwiye ubushaka urupfu hasomigwe. Umviriza ndakubwire rero umvirize neza nimboro nabitekereza no mu mutwe unabikuremo ntituzofata uvukanye
ntitwavukanye ntituzigera tuvukana nimba arizo politiki mupanga na nyoko wawe mugende muzipangira ahandi kuranyumva nta na rimwe uzokwigera witwa mukuru w'iwanje mu rugo kwa Mutama kandi ndahejeje ako Christian we ntacu ufise wisigura ngaha mu gihe mama wacu azobabuza amahoro wewe nujya yitwa ngo ni nyoko wawe namwe ntimuzigera mutunganirwa n'umunsi umwe uzi wirondeza diva muzinanye waratwivye twarabi musore gasopo ya nyuma n'umunsi umwe ibintu vyo mwampamagariye ntigikomeye rero nibitoye n'urubanza nimba wari unabitekereza no mu mutwe unabikuremo ntituzopfa tuvukanye ego waratwivye hama rero ugira wibagize yuko uwakwivye atakuruta kandi wabaye nyambwa ntabanyanga we ntacu ufise wisigura ngaha mu gihe mama wacu azobabuza amahoro wewe nujya yitwa ngo ni nyoko wawe namwe ntimuzigera mutunganirwa n'umunsi umwe turagikomeshere umvirize rero urabizi ko ari wari mukuru utegerezwa kuhabera amagabo ico gihungu coza mu muryango iwacu cuca kibasamuragwa nta kuntu na kumwe vyogenda ngo atorane mu muryango iwacu ntigikunda umugambi mama yatubwiye niwo nukumutuza tukamwanka nawe nyene akiyomora wenda kubwire sister ubwiye uwumva wavuze rimwe numvise aka jewe nkicitwa nkikiri muzima gihema umwuka warugira ntajya y'ubusopfa twaravukanye nta nizo kwinjira ngaho kwa Mutama kuravyumva ariko je umubonye je mvukana n'umubonye ntibishoboka jewe rero sinzi rero ivyo ujya daimoni nyina wiwe bavugaye na Mutama sinzi imigambi yabo mu gico novuga jewe sindabashigikiye kandi nta ndivyo shigikiye kuri iyo mvo rero dutegerezwa kurondera ukuntu tumwomora akava ngaha akagenda na Mutama ni Mutama ntituzomwemera ko azatubwira ibintu nk'ivyo nta mwana w'kinyendaro yaba ari wiwe canke ataba wiwe tuzokwemera yuko aza kuriza muri uno muryango inyuma y'imyaka irenga 200 tutazi ko tuvukana jamais c'est possible I cannot accept it biba d'ailleurs eri kujya mugore arashobora kuba yaramuhaye jondama akamujondamika Mutama waje nuko murabura asigaye yimvira ngo hari yimvira kera ariko ntituzokwigira na rimwe tuvyemera habe n'umunsi wa rimwe tuzogwana kuva ku ntango mpaka ku kanyuma nimba rero wewe ibi turiko turavuga unshigikiye nimba tuvyumva kumwe ndashaka tugiriranire indahiro yo gusenyera ku mugozi umwe tugwana intambara kugeza tuyitsinze uravyumva kuri ivyo rero sawa burya rero ikintu cyatumye by'ukuri nyamukuru ndakuzanaga ni kugira ngo twidagadure cyane n'ukuri wiyumve ego kujya nyene wakomanze mu gikoni na seriveri umutima icyo wifuza n'akavende ukuri tukanwe reka ndagukunda cyane ego gusa nyene diya nukuri umbabarire cyane naritwaye nabi by'ukuri sinitwaye nk'umukiriso ijwi ryo mu mutima ryakomeje kunyongorera
riguma kumbanda rimbanda by'ukuri sinari gushavura ngo ngeze hariya hose Nukuri mbabarire cyane ndagusavye imbabazi idiye ngirira imbabazi nukuri naritwaye nabi by'ukuri sinitwaye nk'umukirisi kandi by'ukuri abantu b'abakirisi si kujya twakagombye kwitwara Nukuri mbabarire satani yaranyoheje kwera nari ntwaye n'agashavu ariko diya ndakubaze by'ukuri bijya bintu wabikuye erega diya naho bo bari nk'abavugishijwe bijya bakakubwira je ngo nagiye ku mupfumu canke ukaba wareretswe nukuri sivyo nukuri nagenda guhumuriza nukuri sivyo diya je sinokubahuka nukuri kuca ku mupfumu diya je nukuri ndi umuntu w'Imana ego nukuri je Imana iranzi nukuri sinovyo bahuka none diya bijyo bintu wabikuye Ive warabikoze Ive ijambo ry'Imana rivuga ngo umenye ukuri kuguye kwidegemza vugisha ukuri ubohoke warabikoze ukubohoka Ive ukarugesha mwene wanyu warabikoze sha ndakubwiza ukuri uburyarya bwaraje akaguruka ntikoriya kandi wowe nyene kurugesha mwene wanyu nta soni shadi nukuri sinovyo bahuka nukuri je sinoka kuja ku mupfumu diya kacende umuntu w'Imana n'Imana iranze nukuri ego nukuri iranze mwizina urabona gadiya nukuri naho abari umuntu yoba yavugishijwe ko je Yvette nagiye ku mupfumu nukuri azibama bavangiwe ufate ko yoba yavangiwe kandi noneho gira amahoro ni je nawe urabona hari gihe umuntu aja mu masengero ugasanga hari umuntu ngo lelelele ngo ndabonye ngo ndumvise urumva ugasanga n'ibintu reka nakubwira ntantu namubitsi ariko karaba kumusarisha mwishengero ryuzuye ukavuga ati oya reka mvuga tego ndabizi kandi atari ntamubizi ukigumya aha rero noneho gira amahoro turi babiri ntantu nzobicana diya naho uba weretswe nukuri wowe bimbwiza mukuri gusa ivyo bintu sivyo nukuri je sindovyo bahukadiye je ntunziga diya nukuri je ndasenga cyane kandi nawe we diya naho woba waravyeretswe nukuri wiyakire ntubaye wa mbere woba uvangiwe kuko abo vraiment ijana kwijana je ngo ndumva ko woba uvangiwe vraiment mvangirwa yego nukuri Ive yego je niko novye uti naravangiwe je mvangirwa kizire sinavangiwe umviriza umve ko navangiwe nta makuru ufise hubwo hego kweri ukanjana ku mupfumu wa Desa siko umupfumu wimbura kimazi atakena kimwe asha ukuri wakumvise Films, good news films, double favor without limits.